vyiza banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Ubu nyene nabwo hari amakuru ariko haravugwa cane tugira turabire hamwe adushikiye kano kanya. Ni amakuru tumaze igihe kitari gitoya dutohoza kugira tumenye icoba cinyegeje inyuma yayo makuru ariko aravugwa mu bategetsi. Twarabashikirije inkuru zirabana na bamwe mu bategetsi bari kuri liste ya Ndayishimiye Varisito boba bagiye gusubirizwa bidatevye ndetse abandi bakabogozwa mu mabanga kuko babangamiye vya cane umukuru w'igihugu Ndayishimiye ndetse no mu migambi yiwe ariko ararangura. Ubari bamwe mu bategetsi bariko baravyitambika bigatuma Ndayishimiye adakora ibikorwa vyiwe. Amasoko yacu atubwira bamwe mu bategetsi Ndayishimiye ariko aritegurira kubogoza. Amakuru aratwereka kandi yuko ivyo bigiye gukogwa mu gushiraho indongozi nshasha z'umugambwe CNDD-FDD navyo vyatanguye gutuma mu bategetsi basubira gucanamwo. Ayo makuru yose turaza kuyagaruka ko turabe n'abavuga ayo makuru ici vyemeza ndetse turabe na bamwe mu bategetsi bari ku rutonde rw'abo Ndayishimiye Varisito yoba agiye kubogoza mu mabanga. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Ndakuramukije nanaguha kaze munywanyi wacu. Niba utarafyonda subscribe ngira ngo usabe kumanuka munsi y'ino video ufyondeko igihe cose dushize ko inkuru uba mu bambere baronka nayo makuru. Hari umugwi w'abagwanya leta y'u Burundi ukorera mu mahanga. Amakuru umaze imisi utangaza avuga ko Ndayishimiye Varisito kuri ubu ngubu yoba ageramiwe cane ndetse hakaba hari bamwe mu bihangange bikomakomeye mu bategetsi bariko barakorana vyoba bigiye guhura n'akaga gakomeye ariko Ndayishimiye nawe yoheza kubikora bikaba bizamugwa nabi cane. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Abatwumviriza muri ngaha mu Burundi mwese ndabahaye ikaze cane. Abari mu bihugu vy'ababanyi namwebwe nyene ndabaramukije. Abari mu makungu ya kure Amerika, Buraya ndetse n'ahandi hose woberereye nko ku mugabane wa Asia mwese ndabaramukije cane. Turazi ko muri abanywanyi bacu. N'amakuru twakoreye amatohoza ndetse tumaze imisi turondera kugira tumenye abo bavuga ivyo cyo babishamikirako. Vyatanguye kuvugwa cane inyuma yaho hatanguye kuvugwa impari hagati y'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Ivyo vyatumye bamwe mu bategetsi muri leta batangura kwikekana ndetse bikavugwa yuko harimwo ababangamiye cane Ndayishimiye. Twarabashikirije kandi umugambi wa Ndayishimiye ugiye gutangura gushigwa mu ngiro muri kuno kwezi turimwo nyene, kuno kwezi kwa nzero umwaka w'ibihumbi 2021. Ndayishimiye afise umugambi uhambaye wo kwigizayo bamwe mu bategetsi bari muri leta bamubangamiye mu bikorwa vyiwe. Bamwe bavuga yuko ngo Ndayishimiye atari we atwaye Burundi, ngo Burundi butwawe na Bunyoni. Ingingo nkuru ndetse n'ibikorwa bikomeye biriko birakogwa na Bunyoni ndetse ngo ivyishe. Amakuru akatwereka neza yuko ivyinyegeje inyuma y'ukungene umukuru w'igihugu Varisito yoba agiye gukombora bamwe mu bategetsi bariko barakorana nawe umugambi wiwe wo gushiramwo abatavuga rumwe na leta ngo mu ntumbero yo kwereka amakungu yuko Ndayishimiye Varisito yashimye ko leta yohurikiramwo bose abava mu migambwe yose ndetse ngo Ndayishimiye arashaka kwereka amakungu yuko igihugu c'u Burundi kitari cya gihugu cyama gitwagwa n'intwaro y'agahotoro, igihugu gitandukanye cane nico umuhisi Petero Nkurunziza yamusigiye. Ivyo byose rero ngo Ndayishimiye uko ariko arabitegura gutyo bamwe mu bashikiranganje ntago bariko baravyemeranywa ko nawe. Vyatanguye kuvugwa kandi cane ubwo Ndayishimiye Varisito yari amaze gufata ingingo yuko abanyereza itunga rya leta ndetse amakuru yerekana yuko Ndayishimiye inyuma amaze kumenyesha ivyo kwerekana amatunga mu bategetsi bakomeye. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni na Gervas Ndirakobuca baciye bamubwira ko iyo ngingo aca yifuta bidatevye ndetse biboneka yuko ngo Ndayishimiye akoreshwa cane nabo bashikiranganje bompi na cane Bunyoni. Amakuru kandi atwereka neza yuko
bimwe bimwe mu ngingo Ndayishimiye ariko arafata Bunyoni aca azamirira kure ngo ndetse Ndayishimiye izo ngingo ntashobore kuzishyira mu ngiro canke ngo azimenyeshe kuko ngo biba vyavugiwe muri leta nyene mu kinyegero ngo gutyo rero Bunyoni agategeka Ndayishimiye ari navyo vyatumye bamwe batangura kuvuga yuko ngo Bunyoni yoba ari watwaye Burundi mu buryo abantu badashobora gutahura. Amakuru atwereka neza yuko ngo uyo Ndayishimiye na Bunyoni mu misi itari mike bamaze ku butegetsi ivyabo bitameze neza ndetse ngo barabana ayingwe. Amakuru akatwereka neza yuko ngo nubwo binyegezwa bakerekana yuko atakibazo kiri muri leta ariko ngo hari ivyatahuwe. Ibi vyose ndiko ndakubwira ndakwibutse yuko bimaze igihe bivugwa birandikwa biravugwa ku maradiyo akorera ijya nino ncana akorera kuri chaîne zitandukanye mbonesha kure zikorera kuri YouTube ndetse n'ababikwiragiza ku mbuga zitandukanye. Gusa amakuru ava muri abo bantu badushikiriza amakuru ndetse bariko barayavuga cane ijya nino bavuga yuko ibigiye kuba kuri Ndayishimiye na Bunyoni ari ibintu bikomeye. Hagiye hakunda kugarukwa ko cane ngo mu ntumbero yo kugira Ndayishimiye arabwe byiza n'amakungu. Ndayishimiye yagiye gufata bamwe mu bategetsi bazwiho kuba barakoze ivyaha vy'agahoberabunwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bari muri leta yiwe banafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya. Ndayishimiye afise intumbero yuko agiye kubasubiriza ndetse amakuru agatwereka neza yuko bamwe mu bazoja muri ivyo bibanza barimwo abava mu migambwe itari CNDD-FDD. Ivyo bije nyuma yaho kandi havuzwe ibirabana nuko Ndayishimiye Varisito ngo yoba agiye gusubiza mu kibanza Rajabu Hussein gushika ubu ntabwo ari mu gihugu ariko amakuru ariko avuga yuko ngo Hussein Rajabu bidatevye araba mu Burundi ndetse murazi neza yuko ngo mu Burundi hoba hagiye kuba ikintu gikomeye cane inyuma yaho Rajabu barabashikiye mu Burundi. Kandi bamwe baravuga yuko ngo CNDD-FDD kuba yatanguye gutegura amasengesho yo gusengera igikorwa cyo gushyiraho indongozi mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo navyo vyoba bifise intumbero ihambaye. Bamwe bakabona yuko ivyo Ndayishimiye azotangaza canke uwo azoshiraho ngo abe ariwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bishobora kutazokumvikanwa ko ndetse bishobora kuzatera impari zikomeye mu mugambwe, na cane yuko ngo imvo zatumye uko gushiraho izo ndongozi biteba ari izo mpari zavutse hagati ya Ndayishimiye umukuru w'igihugu ndetse na Bunyoni. Amasoko yacu kandi avuga yuko ngo kuba Ndayishimiye Varisito atari kuyumvikana na Bunyoni bishobora gutuma leta isambuka, na cane yuko abagize leta bategerezwa kumvikana ku ngingo zifatwa. Gusa bo bakavuga yuko ngo vyatanguye kuva na kera hose, ngo kuba Ndayishimiye atari watwaye Burundi ngo vyavuye kuvyo umuhisi Petero Nkurunziza yasize amubwiye kubirabana nabo azoshira mu bibanza bikomakomeye, ariko Ndayishimiye wewe atavyipfuza. Gutyo rero ngo abavuga rumwe n'umuhisi Petero Nkurunziza bakaba batavuga rumwe na Ndayishimiye, bikaba vyaramubereye ingorane zihambaye, aho Ndayishimiye Varisito umutegetsi cyangwa se umuhisi Petero Nkurunziza yamusigiye abantu azoshira mu bibanza ndetse bikaba vyaramugoye cane. Bikavugwa yuko kubwiwe atifuza yuko abo bategetsi aribo baja muri ivyo bibanza. Ndakwibutse yuko amakuru avugwa yuko ngo kuba Bunyoni ari mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere ngaha mu Burundi vyose vyavuye ku kungene ngo Ndayishimiye ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza bari bazi yuko Bunyoni atashimishijwe no kuba atarashizwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Amakuru yakatwereka neza ngo kumushira mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere, kibanza cyari kimaze igihe kitari gitoye ata muntu akirimwo, kwari ukugira bamwiyegereze ndetse babashe gutuma Ndayishimiye ashobora gusubira kumva yuko aronkeshwe ikibanza gikomeye mu gihugu. Ariko ngo vyatumye Ndayishimiye Varisito ahura n'akaga gakomeye, kuko ingingo zimwe afata Bunyoni aca
azamira kure bigatuma Bunyoni abangamira cane Ndayishimiye mu kurongora igihugu, ndetse ngo Ndayishimiye bikaba bimugoye cane. Gutyo rero umukuru w'igihugu Ndayishimiye biboneka yuko intumbero afise ni intumbero zo guhindura ibintu mu Burundi, ariko bamwe mu bategetsi bariko barakorana bakaba bamubangamiye cane, ndetse bikavugwa yuko bidatevye Ndayishimiye yarabasubiye gushira ibintu mu buryo, ndetse ivyo bimubangamiye akavyigizayo nk'uko amasoko yacu avyerekana. Ndakwibutse yuko ibi vyose biba biriko biravugwa ntabwo biba biragira na hamwe bitangazwa canke se ngo bivugwe ngaha mu gihugu, biba biriko biravugwa n'abari hanze y'igihugu. Gusa amakuru akatwereka neza yuko bamwe bavuga yuko ari abadwanya leta ndetse n'abatifuriza Uburundi icyiza, bashaka gucanishamwo abarundi batifuza yuko Uburundi bwotera imbere, ndetse mu butegetsi bo bakavuga yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bumvikana, ndetse ibintu vyose bakora ngo baba bavyumvikanye ko, ngo na cane ko Ndayishimiye ari we yishiriyeho umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Gutyo ngo yaramuzi kandi yarazi neza ibikorwa vyiwe, ndetse n'ukungene bazokorana mu kurangura amabanga yabo. Ndakwibutse neza yuko rero ivyo biba biriko biravugwa, bamwe bavuga yuko ko bari ukuri kwanyegejwe ndetse kukanyegezwa kugira abanyagihugu batazotahura, ngo ariko igihe kizoshika abarundi babone yuko leta ya CNDD-FDD irimwo abategetsi batumvikana, kandi ngo kutumvikana bikaba bishobora gutuma igihugu gisambukana, cane yuko ngo ingingo zikomakomeye zishobora gutuma igihugu cotera imbere zimwe zidahurizwako n'abategetsi. Amakuru rero atwereka neza yuko ivyo biriko birashikirizwa n'ayo masoko ashikiriza izo nkuru. Bamwe bavuga yuko ari abagwanya leta, bamwe bavuga yuko ari abashaka kwankisha leta abanyagihugu. Gusa amakuru burya iyo ariko aravugwa aba afise imvo n'imvano yayo. Twe ico dukora no kuyagushikiriza kugira umenye biba biriko biravugwa ijya nino. Ndakwibutse yuko amakuru tubashikiriza ntabwo tuba tuyemeje canke ngo tubabwire ngo ego nivyo, ahubwo tuba tugira mumenye ibiba biriko biraba, ndetse hoba hagize igihinduka mukamenya ko hari ivyavuzwe. Amakuru yose rero yoba ari amakuru avugwa mu bategetsi ayanyegejwe, turiyagushikiriza kugira umenye biriko birabera mu gihugu cacu, na cane yuko amakuru menshi atashigwa ahabona. Bamwe bavuga yuko ngo abamenyesha amakuru bahora bashikiriza amakuru y'ukuri kuri kw'ibiriko birabera mu bategetsi ndetse no muri leta, abo bose ngo barateshejwe, barata igihugu, barahunga kuva indyane zo mu mwaka 2015 zo kwaduka zo kwiyamiriza ikiringo